Diaspora irasinzira. Ubwa mbere nuko aba ari umurundi avyemera akaba agomba kandi kugaruka gukora mu gihugu, akunda igihugu ciwe, yiteguye gukorana na diaspora n'igihugu n'ubuserukizi bw'ico gihugu abamwe. Ca kabiri nuko aba mw'ico gihugu mu mategeko, ababaye mw'ico gihugu arimwo mu mategeko, akaba ari umuntu ashobora gusohoka no kwinjira, akaba ari umuntu kandi ashobora kugira icyo atanze nk'ikiguzi. Umuntu ashobora kuvuga ati ndashobora kwitanga nkitangira uwundi muntu. Mu majambo make bikuru turaba n'ivyo, ariko kandi turavuga ati turaba yuko umuntu bafise umwe capacity, ubuhinga cyangwa icyo kwita ubumenyi bushobora kumutuma yorongora abantu, capacité intellectuelle. Naho rero tugaruka tuti kuba n'imiburi ufise urupapuro rw'umutsindo w'amashuri mato no yisumbuye, ivyo nivyo turaba cyane cyane. Ibindi vyose kuba uri umuntu w'umwizigirwa, kuba ari umuntu ushobora gukunda igihugu cyawe no witeguye no kukivuga mu makungu, kuba uri umuntu ugomba kunywanisha, kuko diaspora turimo si diaspora y'indyane, kuba uri umuntu urengera umugambwe wawe, ukarengera idini ryawe, ukarengera ubwoko bwawe, hanyuma ukaba ushobora kurengera intara ugakora ibintu bigaruka ku neza y'igihugu. Ivyo twakoze, ivyo twashitseko nivyo abarundi bo muri Afrika y'Epfo bipfuza kandi bashaka, twarabikoranye rero nabo kandi vyagenze neza cyane. Hanyuma rero imvo ku munota wa nyuma twaramenyeshejwe yuko bafatiriwe ko muri badashobora kuboneka, mugabo ivyo ntivituma tutavansa kandi nta ngorane nimwe vyari gutera. Naho rero ivyo twakoze ari ibintu bigaruka bigafasha igihugu. Naho rero ugarutse kuri ivyo vy'abambasaderi, ku vy'ukuri hariho abambasaderi bakora neza cyane, bakwiye mbere agashimwe, kanatsinda twe harabo tumaze kubigirira nka diaspora kandi tuzoshimira na benshi kuko abambasaderi vraiment bagera ikirenge mu cy'umukuru w'igihugu, hakabona abambasaderi bagera ikirenge mu cy'imbono y'igihugu Discover 40-20-60, hakaba mugabo n'abandi umenga barasinziriye, ukamenga hariho abandi urumva uri kuraraba ingene umuvuduko abandi bakora n'ingene bitanga, ugasanga abantu umenga ntibabikora neza cyane. Narigya rero turiko turavuga ivyo kubaka igihugu, hariho inyifato umwe wese ategezwa kugira ngo twabivuze, yaba twebwe nk'aba diaspora duteza guhindura inyifato tukaba bashasha, hanyuma haba abari mu ntwaro nabo nyine bateza guhindura inyifato, haba umunyagihugu wese nabo nyine ahindura inyifato. Rero abaserukira ibihugu bo hanze y'igihugu bo bateza guhindura inyifato nk'inshuro 100% bakabigwiza cyane, kubera ko uburyo bwo gusanura igihugu, kuzana abantu ngaha kubigisha no kugerageza guhuza abarundi aho baherereye, ubwo niyo ni devoir y'abarundi twese. Twasanze rero hamwe ibibazo biba hirya no hino bifise ikibitera, hariho imvo zitandukanye zituma abarundi mu bihugu bitandukanye bama mu ndyana. Naho rero tuvuga tuti ubwa mbere igihuha, urusaku no kurementaniriza umuntu, kumuvuga uko atari ukamuremera intebe idashushe, ivyo twasanze bituma abarundi bama bikekana, hagize akantu kaba ugasanga bibaye ngombwa baca bacanamwo. Hanyuma twasanze hariho n'abandi barundi muri ivyo bihugu baba bafisemo inyungu, hari abarundi bunguka iyo abantu bajyanye, ugasanga hari abantu bariko baravyungukiramwo. Bavyungukiramwo gute? Kubera ko baca bagomba kubikamisha, kubera ko abantu urundi batari hamwe baca bagerageza kuraba ko baba victime ntibabura, bakaca bagomba kubikamisha, ugasanga hari abarundi bagomba gutungira muri ivyo byo kugira ngo ako kajagari kahari bagerageze bo kuma baprofita cyane cyane bagiye bariko barakogwako cyane. Nico gituma rero ugiye kuraba hariho n'ibihugu usanga bitunze ubumwe, ugasanga mbere n'ubuserukizi bwarabigize mu ruhara, ugasanga ubuserukizi bw'igihugu bwaragize mu ruhara kugira ngo abarundi ngaho usange ntibanyanye ntibameze neza. Naho rero tuvuga tuti twebwe twiyemeje gukora ibishoboka byose kugira uwo wese yoza ateranya abantu abasambura tumudome ku rutugu, naho tuzokingira ikibaba, hanyuma mbere tuzoshengeza abantu. Hari abo tuzoshengeza, mwibuke yuko muri kino gihe twibuka ntaryamira, twarabivuze aho twahimbaza umunsi wo kwibuka ntaryamira muri Afrika y'Epfo, no twabikoze n'abarundi bose. Twarabivuze yuko bwa mbere tugomba yuko kugira ingendo yo guhana no guhasha, uwo wese akoze icyaha akagihanirwa, uwo wese akoze ibintu akabihanirwa, discipline ikagaruka.
discipline rero mu diaspora tugomba kuyigarukana kuko aba diaspora hari igihe umenga bobo baba ku yindi planet umenga ntibaba ku isi rimwe amategeko aho usanga umuntu avyuka akavuga ikinyoma akambika ibara umuntu kandi agakikwiza isi abo bantu twatangure kubashengeza muca mubibona abavuga ivyo batazi kugira ngo basambure badomeke ntituzosubira kubemerera duteza kugira ingendo yo guhana no guhasha umuntu wese afise umugambo gayitse utuma abantu badashika ku mbere bihaye asinze ko mwakurikiranye ari umuntu ariko araducafuza avuga yuko twari amahera tuyarya tuyamaze navuze yuko nkabo we tugomba kubashengeza kugira ngo abantu babanze batozwe akantu ko garukana indero y'ikirundi kugira umuntu areke kuvuga ibintu bikajanye ivyo we tuzobigaruka hanyuma ikintu tuje gukora ngaciye bwa mbere tuje kubandanya igikorwa twatanguye cyo kurondera ikibanza twubaka mu nyubako nyubako rero tugomba kubaka twari twasabye hajya imbere hajya ayi muri ronko hajya niho twasabye mugabo ico gihe umushikiranganje bubijejwe ntibwaratubwiye yuko tumaze gukora ibiharuro byose tukagira amatide batubwira bati ahantu twebwe nshobora kuharekura umukuru w'igihugu niwe afise ijambo rya nyuma ico gihe rero ntitwamuronse ubu tuje kuraba yuko twotera intambwe tukamuronka kugira ngo turabe ko tworonka ijambo rya nyuma kuri ico kibanza hari imigambi yagiye iravugwa myinshi y'abarundi batandukanye muga twe diaspora nta wundi mugambi twigeze tuvuga twe twavuze umugambi w'inyubako tuvuga n'umugambi wo guhuza abarundi bose niko rugamba turimo sinzi ko mubibona twere turi determine nta muntu numwe ashobora kutwigisha ikintu na kimwe cy'amacakubiri cy'umugambi c'intara n'ubundi we gito bwose ivyo bintu twarabirengeye naho rero tujana n'abavyumva abatavyumva bakaguma bidoga kandi ugomba kubwire yuko abantu bose barundi batitaba amatora mu bihugu bitandukanye ni babandi baba barazingamitse abandi ni babandi baba bagomba kuguma mu byo bamye mu gihe kirekire umuntu atemera amatora umuntu atemera demokrasi wari umwasi w'amajambere abari umwasi w'ubumwe abari umwasi w'urukundo rw'abarundi nico gituma rero tugomba yuko abantu bose bijukira ingendo ya demokrasi hama natwe nk'abarongozi tukaja imbere tukabivuga tukanabikora hanyuma tukemera guhangana n'intambamyi zose duhura nazo kuko twe twabwiye tutanguje urugamba turi mu kindi gihe gikomeye cyo guhindura ivyiyumviro by'abarundi aho bari batandukanye kwisi kugira ubahindure rero ni urugamba kuko abari mu bube gito nibo benshi abatumbereye nibo bake naho rero n'umukuru w'igihugu aguma avuga cyane abonona abanyuruzitunga n'abonona mu gihugu cy'u Burundi abatoba akaguma avuga nuko abatoba nibo benshi abatoba tuba turi benshi hajya usanga abatoba ari abantu benshi ugasanga abatumbereye ni bake nico gituma rero twe tugomba gutera intambwe hanyuma dushigikire cyane umukuru w'igihugu ariko arakora neza avuga ati tugerageze turwanya akamwana wa mama tugerageze duteze imbere igihugu twebwe rero tuvuga tuti guteza imbere igihugu ntibikunda tutagwanije akamwana wa mama tutagwanije igiturire tudahanye tudagarukanye discipline umuntu wese akagira icyo atinya wakoze icyaha akagihanirwa ntaguma arebanga ahibaza atembera kandi abantu bose bavuga batujya muntu yarakoze icyaha mugaguma yidegenza aha mbere ngiriye ko twe kugira ngo twere ko tugiye kubikora twe tugomba tubwire leta yuko twebwe turi abantu ba mbere tugomba gushira mu ngiro imbona kazoza y'igihugu 2040 nico gituma iyo nyubako tugomba kuyizana turayizana kuko ibihugu byose ku isi ajya amahera turashobora kuyatoza narabivuze harabavuze yuko ivyo navuze ntashobora kubivuga no munsi twarabivuze ni kujya nyene mugabo intambamyi duhura nazo kino gihugu ama service ntiyihuta mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu ntibihuta ilifo ko bitangura kunyaruka hari abantu baje ngaha yumvire nk'abantu bazanye amadosiye yabo muri semaine de la Diaspora bafise amadosiye yanditse ameze neza bagakora processes zose bagaheza umuntu akamara hafi umwaka arindiye ngaha kuko dosiye yiwe yemerwa canke igahakana donc vomye denied approved no kuvuga umuntu akamenya ati banyankiye banyemereye mugo umuntu ntarindire akarindira imyidogo ni myinshi mu bantu imyidogo ni myinshi mu Diaspora mwarabibonye abantu bazanye imigambi hariho no bazanye nk'umugambi wa internet donc ugasanga arindiriye umwaka wose urumva bigoreye leta kwibwira uti umugambi ntushoboka cyangwa umugambi urashoboka mugo umuntu ugasanga yararishe nk'ibihumbi vyiwe nkuko nabonye ujya wundi yabivuga yidoga yarishe ibihumbi 40 vy'amadolari akabiriha muri RCT amaze umwaka arindiriye bimazi leta bigoreye kwibwira ati wewe uyu mugambi wantu ukunda agataha agasubira ku kazi akareka guta umwanya n'amafaranga
donc nkatwe dukora business. So umuntu akora business ntushobora kumubwira ngo rindira indwi 5-10 ukwezi, aragenda ahandi bamwakira. No kuvuga ni igihugu gihomba iyo umuntu azanye umutahe ngaha leta ntimwakire, ninde ahomba none? Ni igihugu kiba gihomba. Ico umuntu yari gukora kabe gato mugakakogwe vyanka, naho leta nifate de mesures zishoboka ati uyu muntu iyi projet pour le moment ntiri prioritaire, wewe ibihe bikunda genda. Mugabo birababaje kubona abantu ba diaspora twakira ingorane n'imanza nyinshi z'aba diaspora. Nivyo gituma je nibaza yuko mu vyo tufise ngaha muzovyumva, tuzogira conference de presse kugira tuvuge byinshi kujanye n'ingorane z'aba diaspora. Muzumva Afrika ifu abantu ibibazo, aho usanga abari kubikemura batigeze bagira uruhara na gato ngo bakemura ibibazo by'abantu. Muri Amerika c'est de même, kwisi yose c'est de même. Donc ugaca usanga hari abantu nko muri Amerika, ico dushima gusa nk'ibihugu bimwe bimwe vraiment biteye imbere nka Etazi, ndufise ambassadeur mwiza cyane, mwiza cyane, mwiza gose. Hari aba ambassadeur kabisa bakwiye guhabwa agashimwe, bakora ubona ko bama bariko baratigita ku nyungu z'igihugu. Nabivuze kare, hari n'abandi basinziriye muri Chine c'est de même, dufise ambassadeur mwiza gose, aho usanga abantu bari organize aba ambassadeur ba participa mu bikorwa by'abarundi, bakagerageza gutora umuti bibazo, bakatera bakitanga, bakara batajyanye kugira bato abona abo gushimira. Mugariho n'abandi usanga aho kudufasha gutora umuti, ahubwo aribo badufasha gutera ibibazo kurusha byari bihameze. Ukaca usanga ukibaza none ubu umuntu afise inyungu nyabaki. Nico gituma umuntu bateza kuraba tuti ikibereye n'igiki kubijanye rero n'ivyo by'abantu by'amadosiye adindira n'ingene abantu leta services zimwe zitanyaruka. Ibinyene ni vya bindi umukuru w'igihugu aguma avuga, afise imbono ku gihugu kandi vraiment ni ibintu vyiza cyane. Twebwe rero ico tuzofasha umukuru w'igihugu ni kweri ni iki? Twe tugiye gufasha umukuru w'igihugu kudomako urutoki wowe wese, tubivugira hera ukunyene, tuvuga tuti uyu muntu niwe agisibije izi service dindiye kubera ibi n'ibi bimaze amezi 8, bimaze umwaka byari kumara umunsi. Ivyo bintu bisubiza inyuma igihugu. No kuvuga umuntu aje azanye projet none ko twebwe aho duca hose duhamagara abarundi kuza ku investisa, ko duhamagara abanyamahanga bose kuza bashike bashike mu kangaratete. Wumva two baturi ko dukora iki? Ubu ye mfise amadosiye agera kuri 65 arenga y'aba diaspora baje gukora imigambi yawo ngaha. Abandi bantu barayitiri, abandi bantu barabitwara, abantu baguze amazu ngaha bakagira ibintu bagasanga fend of matitre ku bandi bantu. Ivyo nivyo tuzogaruka komisi imbere. Tuje rero gutangura kudoma ku rutoki. Twebwe rero tugomba yuko tuja muri ingendo vraiment yo guhana twihanukiri kugira ngo abantu bose bumve yuko ukoze icaha atagaruka ngo aje mu bantu, naje mu kibanza c'abanyavyaha, kugira ngo twige guhana. Nico gituma rero amadosiye ahari ni menshi cyane, dufise amadosiye ngaha ni gifto cyane. Nico gituma rero twebwe tuje ubwa mbere dukora ibikorwa n'ivyo turabi yuko ico gikorwa twokura mu nzira, ariko kandi dushikirize leta ibibazo by'abantu abarundi bose bafise, tudome ko n'urutoki wowe wese abigize mu ruhara kugira ngo ibintu bifate inzira, hanyuma ubutungane bukore. Ntidushobora tudahana. None ngiye kusigurira abantu je maze kuja mu bihugu birenga 10, ahantu hose ngiye ndonka ibibazo bitari munsi ya 10-20. Ibibazo abantu bakuhundara ko bakubwira umenga ushobora gukemura ibibazo byabo, mugabo ko tudashobora kubikemura reka basi tubishikane byateza gushika. Diaspora irasinzira.